ngo nawe ku munsi wa gatatu turavuga ngo abakinyi bagiye kubatorwa mu kinyi nuva yigenje neza kuta abandi bakinyi mu kwezi kwa 12 turavuga izina rya Rodrigo Goes, turavuga izina rizwe ku izina rya Ole Chouameni, turavuga izina rya Jude Bellingham, tuzana na Thibaut Courtois na Anthony Rudiger. Uno munsi vyamaze kuba biba official cyangwa officiel, uwitwa Thibaut Courtois niwe mukinyi novuga ngo yaranze ukwezi kwa 12 muri uno mwaka nova 2025. Mbega namwe mwaravye inkino zitandukanye Robert, waravye inkino ukwezi kwa 12, waravye ushoze batandukanye, twavuze abo ba Rodrigo, turumva abo ba Thibaut Courtois, Anthony Rudiger n'abandi batandukanye. Izina rya Thibaut Courtois niryo zina ryari ribereye kuba litogwa ko ryaranze kuno kwezi kwa 12 muri equipe itwara Madrid. Nuko ati ni well deserved, completamente n'umugabo wagaragaza ko ari mwiza cyane, wanashaka kuva yiyunga n'iyo equipe ya Real Madrid. N'umukinyi atabara equipe ya Real Madrid, n'umukinyi yabaseruka mu gihe equipe ya Madrid itameze neza, n'umukinyi ubona ko amaze kuba ava kuri calibre yo kwita umukinyi muto akiva muri equipe ya Chelsea abo mukinyi wo ruri mondial. Ni Thibaut Courtois amaze kuba akomeye cyane. Ibiharo byo nsino bigaruka ko ndagize ko ndabivuga, n'umukinyi amaze kuba agaragaza kandi umukinyi mwiza mu byo guko kuri umugore Madrid haba no mutima save agiye atandukanye. Uno mugabo wita Thibaut nanaguciriyemwo equipe itwara Madrid yego uno mwaka 2025 niyo equipe ya mbere yatewe amashuti menshi agera ku majana 793. Ariko kandi equipe itwara Madrid niyo equipe yagize inkino nyinshi itijejemo igitsindo uko clean sheet zabaye 23 kurusha ndemba equipe yose muri La Liga. Uvyumva kugira aho duhugira aho nyene umva ko Thibaut Courtois afisemo n'uruhare rudasanzwe. Nubwo ati mugabo gwa performance muri equipe ya Real Madrid hari ivyo nubwo Thibaut Courtois agaragaza kandi umukinyi mwiza, na cyane cyane harantu bavuga ko Thibaut Courtois asigari defenseur kandi akaba n'umunyegori akora imigero kuri bibiri, double role mu kibuga. Ni wa mukinyi bara ko equipe ya Real Madrid irasugerezwa nawe gakora ikintu kwita urukutsi kibambazi siko. Uno mugabo bita Thibaut Courtois akarucye kuri performance yerekanye ngo uno mwaka mu 12. Uno mugabo muri La Liga mbuzi mu zino mpera za nongati mwa zino mpera za kuno kwezi kwa 12 umwe bagabo yakoze iki muri UEFA Champions League amaze gukina inkino ziga kuri zingahe ku rukino rwa bakina equipe Manchester City siko tariki 12/2025. Thibaut Courtois yagize uruhara rukomeye cyane mu rukino biza kurangira umukinyi abuje equipe Manchester gutsinda ibitsindo bigiye bitanu. Turavyika nogate occasion y'umugabo bita Erling Braut Haaland ayikuramwo Ilan Shirka subizamwe arongera ayikuramo. Ni wa mugabo yagiye gucungura equipe ya Real Madrid kugira ngo rize kubitakaza urukino rwa UEFA Champions League akina na equipe ya Liverpool mu 12 nimba ntihenze nago sibyo. Thibaut Courtois naho kwagira amashuti yakwiswe umugabo bita Dominique Szoboszlai, umukinyi wa equipe itwara Liverpool, wa equipe itwara Liverpool, umukinyi wa mbere mwiza muri Liverpool kuri poste zose neza cyane. Abonye bavuga ngo Liverpool ngo kugira ibe nziza cyane ngo ishobore gutsinda ngo buri rukino ni Dominique Szoboszlai. Birasa ko mu ipoto bashira Dominique Szoboszlai muri defense Szoboszlai, muri milieu Szoboszlai no muri attaque Szoboszlai. No kuvuga ngo kinyari mu bihe byiza we. Uno mugabo bita Thibaut Courtois anashaka kuri Liverpool umutwe wa simipira Szoboszlai yakwemo gusa tuvuga umutwe wa Virgil van Dijk, umutwe ngo ati wakaga kabisa ukomeye cyane siko. Uyu mugabo bita Thibaut Courtois amaze gukora clean sheet mware kwa Madrid. Yes, hari uzinda bineza siniko ndazibona neza. Amaze gukora mu 12 mwezi kwa 12 gusa kwezi kwa 12 ego ni zitatu niba ntihenze sha sinibaza ko zihari nizihari nimba zihari nizirenga zibiri ko baramaze kubitswe mu bitego byarinjiye hari kwezi kwa 12 Thibaut Courtois. Sevilla bakina Sevilla batsinze ku busa ego batsinda Sevilla basinze ku busa na Bilbao ku busa na Bilbao ku busa zibiri zonyine script zibiri. Nubwo mu bagabo ugiye kuraba buryo bwa performance mes chers amis buri wese biragaragara ko no mukiri wanashaka hari amace baha ubushimwe muri match abakinyi bari mu kibuga gatsinda nkabone ngo bajya mu Thibaut Courtois
ko nakubwira ngo equipe Madrid nimba iri mu equipe itsinda ibitego bike atari byinshi cyane kuri umugabo bitatu bokurutswa so nuko ngo numukinyi biga nogira isoni zo kumwita mu bambere beza ku isi manyegori bahari ubona cyaka namugira wa mbere bivuye n'ikindi ko ndabona ko kuko bese bone bitandukanye ariko ibyo FIFA izi umunyegori wa mbere ni Gigi Donnarumma ko niwe baye mwiza 2025 bari henze suko 2025 Gigi Donnarumma wa mbere ku isubu mvuga no gatsiko rwa nyingiye kuraba ku banyegori beza isi tunze ko Donnarumma niwe wa mbere ubu no kuviza tibokurutwa nawe no gakurikira nyuma y'uruko umunyegori munakaho ari mwiza mu performance no mu gufasha equipe ya Madrid mu buryo budasanzwe amakweze na Bayern Soma bari beza ego cyane Houston nta kajambo kabeshe kabiri washaka kuba vuga ku izina rya vango rya Tibokuru twabivaye nuko none biri hano vuga karakora zero cyakora ushengero 12 baramona ari mu maseva batebora nka seva batera umusoni mu basa nawe we ku munsi turi kumwe ego tuvugana no vuga ngo ibitandukanye ati mbe basha ninde bakwiriye agashimwe ku kwezi kwa 12 muri Madrid ndibuka ko je navuze izina rya Rodrigo twatuye abakinyi babiri twavuze tabafite amahirwe ni babiri ariko twotoramo Rodrigo twatuyemo Rodrigo goyes nawe none uremeranye n'abatuye Tibokuru ko mukiri yarabereye agashime ku kwezi kwa 12 uvanye na performance yerekanye canke bamuryamiriye bavuga ati we soma ku nturi je ubundi ne nabo bisobanuye neza ndavuga ati muri abakinyi bose batondetse ngandi buka harimo abakinyi nka Tibokuru umukinyi nka Rodrigo Goes abakinyi nka Jude Bellingham ndetse na Barrecho Ameni ariko ndavuga ati je mu bakinyi babiri bonyene nibo noshobora gutoramwe umwe ndavuga ati Tibokuru ndetse na Rodrigo Goes ubundi nabo naragegeje ndasobanura bya Tibokuru ndavuga ati Tibokuru yagize ukwezi kwa 12 kwiza cyane nimba Real Madrid twarabonye igendira hakwa nikora ko yari ifise Tibokuru mwiza nimba twarabonye Real Madrid ihora na Manchester City yabasombije byose bishoboka mu kibuga ariko bikarangira batsinzwe ibitsindo bigera kuri bike nuko bamwe habayemo uruhara rwa Tibokuru nitwovuga ati ngo batsinzwe bike ngo kubera yuko ngo batsinzwe ngo 4 kuri 3 canke 3 kuri 1 oya batsinzwe bike kubera yuko Tibokuru yabaye urukuta y'umugwa Real Madrid neza cyane nimba twovuga ngo notanga nk'akarorero ku rukino rwo gusubiza gwahuje umugwa wa FC Barcelona ndetse na Real Madrid yari El Clasico bakiniye muri hariya muri Nozeye muri Montjuic urukino rwarangiye Madrid yatangwe gutsinda FC Barcelona ibitsindo bya kuri 2 ku busa yego niko ranyuma ko birangiye ari 4 birangira FC Barcelona zirabigombora urukino rurangiye ari 4 kuri 3 niko ranyuma aho nyine tubona yuko ababaye beza kuri FC Barcelona yabaye ataki niko ranyuma ataki niwe babaye nziza kuko yajigombora ibitsindo bigera kuri 2 yongera shemwe ni ca gatatu ni ca kane niko ranyuma mu gihe naho kuanda kwa Real Madrid nivyo batsinzwe ibitsindo vyinshi ariko ugejeje kuraba igikorwa cyatanzwe na Tibokuru byari gusumba na bijya byinjiye niko ranyuma rero nagombye kuvuga ati nimba twarabonye Real Madrid yashobora gutsindwa ibitsindo vyinshi mu rukino yashoboye kuba inadominwa cyane si ukuvuga ngo defense ngo yabaye nziza cyangwa se ubwa ngo atake ngo yabaye nziza ngo Real Madrid ahubwo ni Tibokuru yagiye araba mwiza ariko nkaca ngerageza kuraba izo nkino zose novuga ati Tibokuru yabaye mwiza nta rukino namwe yigiza togwa nkaho midi match ariko muri izo nkino zose hari Rodrigo Goes nawe nyine yagiye arigaragaza atanga amasisi ndetse no gutsinda ibyo bitsindo rero kubwo ko Tibokuru atigeze togwa n'urukino namwe nkaho midi match jemba numva yuko agashimwe no ga Rodrigo Goes ariko impamvu nuko Tibokuru atatowe nkaho midi match harayumvise impamvu rero kuba rero byarangiye nkabona mu mugore Real Madrid bo babiravye barabisuzuma neza baza kubona ko Tibokuru ari we yaragakwiriye cyane gusumba Rodrigo Goes je navuze navyo nyene sino biharira kubona Tibokuru yarakoze byiza cyane muri umugore Real Madrid wese yuko amahiganwa ariyo adesida ati ninde duha omedi match agashimwe ka omedi match dariga batora uko bigombe twarabibonye kenshi ugasanga mu rukino Rafinha yatsinze ibisindo 2 Lamine atana assist yatanze wabaye omedi match ugasanga ku rukino save zakozwe na Wozes Szczesny comedy match ngo abaye Pedri Neni nkino nyinshi wazumva Pedri agiye ku binyamakuru akavuga ati agashimeka kakwigi je kubwa je naye kubwa Szczesny rero novuga ati abatora bo bafite ibindi bintu kumbure vyabo bisunga ariko mu Real Madrid nawo wisunze ivyabo kubwa Tibokuru nta kosa na rimwe bakoze ko nawe nyene yakoze ibintu byiza cyane yarakoze yataze performance nziza cyane muri uko kwezi zibikora inka yego yakoze ibikora inka kugeza muri kano kanya reka twivire muri equipe yitwa Madrid mwumvise novuga ngo izina rya Tibokuru ryo igiye kwatugana mu kintu uvuga ngo yanaranze kuno kwezi kwa 12 muri equipe yitwa Madrid ariko kandi twivira muri equipe yitwa FC Barcelona na